Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze ku makuru yo kuri no munsi wa kabiri igenekerezo rya gatanu myandagaro umwaka wa 2025 ndahera ku ngingo nkuru ziyagize. Ku mutumba wa Ndava komine Bukinanyana intara ya Bujumbura hari umunyagihugu yaraye atemagujwe imipanga aca aracikana. Ubwo bwicanyi bwa bufitaniye isano n'amatati y'amatongo. Ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo gukoresha ifaranga ry'Ubushinwa mu kurangura ibidandazwa mva makungu yari ikwiye kubangirwa kuko ishobora kugira inkurikizi mbi haba ku migenderanire hamwe no ku butunzi bw'igihugu. Umwihwezo w'umukuru w'ishirahamwe Parseme mwikambi y'impunzi ya Kakuma mu gihugu ca Kenya nubu ibintu ntibiraja mu buryo imiryango itari mike ikabigeramiwe na Kigoyi. Nayo mu kiganiro ubahuka turabira hamwe ico leta n'abajejwe indero bokora kugira ingorane zugarije ico gisata zitoregwa inyishu. Mugume hafi aya n'ayandi ni mukanya mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa dore munyavugwa muri politike ku nkuru zivunaguye uwahora aramushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ngo yatowe kuri wa gatanu myandagaro umwaka wa 2025 warongora inama nkenguza amateka mu kiringo c'imyaka 5 iri imbere. Ayo mabanga azoyafashwamwo n'ivyegera bibiri Generoza Ngendanganya na Corotilida Kampimbare bose ko ari batatu bamuka umugambwe CNDD-FDD kandi bitoje bonyene muri ivyo bibanza. Tubibutse ko Gervais Ndirakobuca na Generoza Ngendanganya baheruka gushirwa mu karuhuko k'izabukuru mu rwego rw'igipolisi hari mu ntango z'ukwezi kwa Rusama uyu mwaka wa 2025. Hagataho Nestor Ntahontuye yarasanzwe ari umushikiranganje w'ikigega ca leta niho yaciye agenwa kugira asubirire Gervais Ndirakobuca mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Bikaba bigaragarira mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryatewe ku mukono kuri uyu munsi wa kabiri nyene igenekerezo rya gatanu myandagaro. Twanandiza mu bivugwa mu vy'umutekano nari nababwiye mu ncamake hari umuntu yishwe atemagujwe imipanga abandi babiri barakomereka mw'ijoro ryakeye ni ku mutumba Ndava komine Bukinanyana intara ya Bujumbura. Amakuru atangwa n'abanyagihugu yemeza ko intandaro y'ubwo bubisha ari amatati y'amatongo. Mu gipolisi no mu ntwaro bavuga ko umuntu akekwa kuba ari mu bakoze iryo bara yamaze guhagarikwa. Ehove Yuhire aratubwira byinshi ku bijanye n'ubwo bukozi bw'ikibi. Elifaze Miburo w'imyaka 60 niwe yaraye agandaguwe abaje gutemaguzwa ibipanga mu mutwe hose. Nkuko amakuru atangwa akemezwa n'abanyagihugu bogacimbiri bwaza ya kabiri ku mutumba Ndava komine Bukinanyana mu ntara Bujumbura hari muri ijoro ryakeye aho haza abantu bitwaje ibipanga bo mu bwoko bw'abatwa binjira mu rugo rw'uwo mutama baramugandagura bahejeje baci basiga bakomerekeje umutwe umwana wiwe w'imyaka 10 hamwe n'umukenyezi wiwe bari basanzwe babana kuri uwo mutumba. Intandaro y'ubwo bubisha ngo n'amatati y'amatongo nkuko ivugwa n'uyu munyagihugu. Ngo hari umuntu bafitongo riri hariya ku Bahindi hama carahunga ari mu Karazino mugabo nyene baguma bashwana bahuye agashava ngo wewe ngo naho wampungiye bahuriye nk'ibuhayira baciye atuma abatwa kuza kumutemagura ubabimenye wabikoze rero bava mu rugano kandi uwatumye abo batwa nawe yava mu rugano nyene. Kubwo amasoko yacu aho nyene Ibukinanyana abandanya avuga ko abanyagihugu bagerageje gutabaza hirya no hino. Umwe mu wakekwa gukora iryo bara akaba yavuye afatwa n'inzego z'umutekano. Muri kino gihe abanyagihugu bo muri aho gace batekewe n'ubwoba bagasaba abajeje intwaro kubacungerera umutekano bakitwarika no kumenya abantu bahagendera batazwi. Urabona ko ibintu biteye ubwoba kubona nk'umuntu aba hagati mu bisagara bakaza bagatemagura umuntu
bakiruka urumva rero ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu kurondera abatware bahumuriza abanyagihugu hama bakaba kuza bararaba abantu baze badafite aderesi ibi n'ibyo navyo birashobora kuba bizana ikibazo kirekire kituma twosaba ko abagize intwaro n'abategetsi boza kuduhumuriza hama bakaturabira ikibazo tukingira kugira ngo abantu ntibame bacererwa nk'ihene. Karenzo Samuel arongoye umutumba Ndava aremeza ayo makuru agasaba abanyagihugu kubandanya bafatanye mu nda abakoze ibara nabo bakaba bakiriko barakurikiranwa. Twamenyeshe ko abakoze ubwo bubisha bose baje bava muri zone Gahabura. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka Izake niyo kwizera umustaneri wa komine Bukinanyana kugeragire ico ashikirije. Yahuveni Yuhire urakenuye. Amakuru twavuye turonka mu nyuma nuko umwana w'imyaka 10 yari mu bakomerekejwe nabo bagizi ba nabi yahavuye yitaba Imana ku bitaro aho yari yajanywe kuvurirwa mu ntumbero yo guhumuriza ababuze n'abanyagihugu muri rusangi. Urongoye zone Ndava hari kumwe n'ubutwara igipolisi aho nyene bakaba bahavuye bagirisha inama y'umutekano basaba abanyagihugu kudatwagwa n'agashavu ngo bihore ahubwo begera ababijejwe babikurikirane. Turuke gato tuje twandaniza amakuru mu Kirundi twabateguriye mu gisata c'agateka kazina muntu. Ishirahamwe ase genocide Cirimoso ryamirira kure ihagarikwa n'ipfungwa ry'abateshejwe izabo babiri bo muri site Gasenyi komine Muhanga intara ya Butanyerera ihagarikwa rifatwa nk'agatotezo. Terence Mushano icegera c'urongo ishirahamwe ase genocide Cirimoso asigura ko ifatwa ry'abo bateshejwe izabo ryategetswe na patiri mukuru wa Paroisse Gasenyi agasaba ko borekugwa atakirinze gusabwa hamwe nuko agateka kabo ko kubahirizwa. Kuri kire Terence Mushano nicegera c'urongo ishirahamwe ase genocide Cirimoso. Ishirahamwe ase genocide Cirimoso ryaronse inkuru y'umubabaro mwinshi kubamenyesha ko abantu babiri bapfungishijwe na patiri mukuru wa Paroisse Gasenyi muri diocese ya Ngozi. Abapfunzwe mu mupfasoni yitwa Nimbona Yosina na Nuwimana Merance kafashwe n'igipolisi ejo ku wa mbere igenekerezo rya 4 mu kwezi k'umunani mwaka w'2025. Igipolisi kigomowe na patiri mukuru yitwa Ndayishimiye Roger. Yosina ariko yimba Busharani, Merance nawe ariko yubakisha urugo. Abo bantu baba muri site de déplacé yo Gasenyi Rango. Twashaka dusabe umusenyeri wa diocese Ngozi abarira uwo mupatiri areke guhohotera abacikacumu bo mu 1993 aho bari bahejeje kugandagura ababo mu matongo bahoramo, hanyuma leta isha ibubakira aho nyene patiri ashaka kubomora. Yubahirize amasezerano mpuzamakungu y'Ikampala yasinywe ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka w'2000. Bongere bisunge inama iheruka kuba hagati y'abepiskopi bo mu bihugu bitatu Uburundi, u Rwanda na RDC. Abo bantu nta muntu atazi yuko bacutse umutima ntubasubira mu nda, nibabe barabarekera aho hantu. Rero murazi ko ata muntu yoba ahantu atatwarete iriho. Ivyoye uwo mupatiri abirenga ko abizi. Twagira dusabe kandi leta y'u Burundi yubahiriza abo bantu baragowe, bareke kubacurira. Hari n'abagwaye akabonge, rero nibareke gusongera isi yibe. Leta nibafashe ibashigikire bitegenzi bapfungurwe atakiriwe kirasabwa. Abantu barenga 2700 barishwe, abarenga 230 baranyuruzwa mu kiringo c'imyaka 5 iheze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko butegetsi. Ivyo bishikirizwa n'umuhari uharanira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi iteka mu cegeranyo caryo mu bijanye n'agateka kazina muntu mu myaka 5 iheze. Ndayishimiye aramutswe igihugu. Jean Marie Vianney Bucumi umuyobozi nshingwa bikorwa muri rigiteka ahamagarira leta ya Gitega gutsimbataza ubwigenge bw'ubutunga hamwe no gukora ibishoboka byose kugira agateka kazina muntu kubahirizwe. Jean Marie Vianney Bucumi n'umuyobozi nshingwa bikorwa muri rigiteka.
umuhari iteka uragaragaza ivyizigiro cyo kimwe n'abandi banyagihugu wari ufise mu ntango y'ikiringo ca Evariste Ndayishimiye ufatiye ku majambo meza yashikirije bijanye n'agateka kazina muntu hamwe n'ivya politiki. Umuhari uharanira agateka kazina muntu urerekana ko imvugo itajanye n'ingiro mu kwerekana ibiharuro by'agateka kazina muntu kahohotewe mu Burundi. Abantu bangana 2776 barishwe, 231 baranyurujwe, 313 barahohotewe baraborezwe gufa, 665 barahohotewe bifatiye ku gitsina. Muri ico cegeranyo umuhari iteka uragaruka ku burenganzira umurundi wese bwo kwitoza no gutora, aho umugambwe CNDD-FDD waragaragaje ikenye mu gutunganya amatora ya 2025 mu kwihagira ubutegetsi ku majwi hafi 100% mu nzego zose zigize igihugu. Muri ico cegeranyo umuhari iteka urasaba ibi bikurikira: guhagarika gukoresha ubuhinga bwo gutera ubwoba no guhohotera uwo wese atavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD, gukomeza ubwingenge bw'ubutungane no kwemeza ko atanumwe afise uburenganzira bwo guhungabanya agateka kazina muntu, gutegura ibiganiro bihurikiyemwo abarundi bose kugira ngo baganire ku bigoye igihugu hanyuma batore inzira zirama ku gihugu c'u Burundi. uwo yari umuyobozi nshingwabikorwa mw'ishirahamwe ry'igiteka Jean Marie Vianney Bucumi. Dutandukira igisata c'intwaro leta y'u Burundi ibicishije mu banki nkuru y'igihugu BRB imbere yo gufata ingingo yo gutangaza ko ifaranga ry'Ubushinwa yuan ariryo rigiye kuzoza rirakoreshwa mu kurangura ibidandazwa mu gihugu c'Ubushinwa, yari ikwiye kubangira hagakorwa ivyigwa bihagije kugira igihugu ntikizosange cahahombeye. Ivyo bishikirizwa na Faustino Ndikumana harongoye ishirahamwe gishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kwiterambere rirama Parsem. Uyo asanzwe akurikiranira hafi ivy'ubutunzi mu Burundi avuga kandi ko Burundi bukwiye kuhagabira ku gaciro k'amafaranga y'amarundi kuko idolari ryahora rikoreshwa mu kurangura ibidandazwa hanze risanzwe ryiganje kw'isi ku rugero rw'ibice 60% by'ububiko bw'ubutunzi bw'ibihugu bigize isi yose, mu gihe ifaranga yuan ry'Abashinwa ryo riri munsi y'ibice 10%. Kurikire Faustino Ndikumana. Kubera ko idolari ryiganje kubera uravye amareserve doshaje kw'isi ni 60%. Ni ukuvuga ibihugu kw'isi ugiye kuraba ubutunzi bwavyo mu mafaranga y'ububitse ni 60%, ero ry'abazungu ni 20%. Ni ukuvuga yandi mafaranga mafaranga ari nka y'Abayapani, amayena, amayuwani n'ayandi ahurira muri 10%. Nico gituma rero idolari ryiyugurura ku bihugu vyinshi, ryiyugurura mu kugura ibintu vyinshi. Muri ico gihe rero uravuga uti none ari imigenderanire hagati y'Uburundi na Chine, nyimba Burundi bubuze ngo gushaka uriko barwa ko yuane yoko tubanza ukavuga uti none muri ico gihe ayo mayuwari tuzoba tuyaronka gute n'ubundi azoboneka dushora ibintu bingana gute mu Bushinwa exportation kugira ayo mayuwari yinjira. Mbega bashirwa badufashanya ingana gute hajya muri BED n'iki ya cooperation ku buryo bazoca bayitanganye mu mayuwari. Mbega bashirwa baratanga ideni ku Burundi ringana gute muri byo byo barabirabe. Mbega ingenzi z'Abashinwa ziza mu Burundi gutembera mu Burundi z'amabane zingana gute. Mbega abagwiza tuga Abashinwa baje kuzana imitaha mu Burundi bangana gute, imitaha yabo igana gute. Mbega abarundi bangahe babushinwa barungika amayuwani ngo barungikira bene bangahe kugira amayuwani ashakora ngaha. Ivyo rero nibaza yuko ari ibintu byo guca baraba kuko nivyo byerekana yuko tuzatangira kugira kaboneke, kuko n'ubundi ibyo tuje tugura hanze wanavyo bitoro n'amamashini cyane n'ibindi haro byinshi dukeneye bitava mu Bushinwa. Urumva rero naho no kuraba no kwagabira ikindi kandi nuko tuzi neza ko iyo balance commerciale no kuvuga udaraza gati guudi na Chine twabonye harimo igihengeri ubundi nibwo ushorera y'ibiki ugashaka kugurirayo byinshi. Urumva mu gihe ushorera ibyo ugashaka kugurirayo byinshi, none zamfashaje z'Abashinwa yaba byose bazuzana imitaza kuzuza ico gihengeri kibuze ko usanga n'ubundi usohoka usanga rya dolari umuntu agira ahore no kuvira. Ikindi naco ni watubne BRD
berbe muri uwo mwanya ivyo bifite amareserve akwiye kugira ifashe amabanki komerciale mbega ububiko bw'amabanki ay'ubudandaji buri hanze mu mabanki correspondante amahera y'amayuwani bafiseyo angana gute barafite amakoresponda benshi mu Bushinwa bazoza barabangira ibintu muri ayo mafaranga y'amayuwani nibaza tugiye tukaraba ingaruka twubako leta yogena ivyo bintu buke buke kuko nico cigwa tutegeza kuba casohotse cerekana ayo tuzoza turahomba ivyo bintu bigiye gushoborwa bushura ayo maruwani yinjiye n'akandi agahomba ku madolari. Faustin Ndikumana arongoye Parseme avuga kandi ko mu gihe hatokorwa ivyigwa bikwiye Uburundi bushobora kuhahombera mu bijanye n'imigenderanire n'ibihugu bisanzwe bibufasha na cane cane leta zunze ubumwe za Amerika zikoresha ifaranga ry'idolari. Dusubire dutege yompi umukuru w'ishirahamwe Parseme Faustin Ndikumana. Kandi ikindi ingaruka ishobora kuba nuko zo gusanga leta itanguye kubwira ababwiza turumwe bavuga ngo ibintu twese kugura mu Bushinwa ugasanga bitanguye kumera nk'itegeko ngo aya mafaranga y'amayuwani dufise mu kigezanyo ibintu tukabigura mu Bushinwa tukagasohora amaliste ivyo navyo bica bituma umuntu atidegenja muri parite y'ibintu agura birasubiza inyuma cane igihugu. Hanyuma ikindi nuko ushobora gusanga dusubiye muri bya bindi usanga igihugu kiguhaye imfashanyo nk'ure Bushinwa Ubushinwa biguhaye imfashanyo ngo bushobore kubwira tuti kwiyo mfashanyo tuyiguhaye ivyo ugura byose ubigura iwacu ubigura iwacu ubigura mu Bushinwa kuko igihe mu mayuwani aho twavuze ko hari munsi ya 10% y'amareserve mu njyana n'amayishanwe utegereza kubigura mu Bushinwa. Hanyuma usanga Burundi rero nka zone ibaye imeze nengo ifatanye n'Ubushinwa kandi bushipategeza kwigura no ku bindi bihugu kuko niyo faranga y'Ubushinwa ndo bazaga bari kontra ingene rivunjwa mu faranga y'Uburundi. Iyi ni ingaruka y'ibya geopolitique urabona ibintu biri ku isi leta zunze Amerika ivy'amabrics abantu ibihugu bishaka gushana n'igikura ku idolari naho babikomeye urabona ingene igihugu cya leta zunze gihaguka gifasha kwifatira ingingo Uburundi rero guhagarara ko urabona nayo mabanki mondiale n'ivyo bindi byose ibyo bihugu byinshi bifasha Burundi bisanzwe bisa n'imigenderanire ikomeye icyo bitano gusida aho rero no kuhagarara kuko n'ubundi hariho imfashanyo irenga 1326 z'abarundi ari muri bije y'uyu mwaka mugabo atangwa n'ababaye traditionnel batanga amadolari. Igihe rero usanga imigenderanire itangwe guhunga abantu ugasanga izo mfashanyo ziragabanutse sinzi yuko icyo gihe usanga icyo gihugu cy'Ubushinwa giciye gishaka kugikomba kuraba rero neza kuko batarashobora bahombera ni kugenda buke kuko ivyuba bitabaye neza cyane bakaraga izo ngaruka zishobora kuzana turashobora gusanga atanyungu bizanye aho ugasanga bizanye ingorane. Isengero ry'Imugera ryashinzwe mu mwaka w'1899 riri muri komine Bugendana intara ya Gitega ryagizwe ingoro ya Papa ivyo bita Bazilike mu kinyamazuru bikazomenyeshwa icese kwigenekerezo rya 12 kuno kwezi na Cardinale Pietro Parolin arongoye igisata c'imigenderanire i Vatikano. Tubishikirizwa na Musenyeri Dieudonné Datonu aserukira Papa mu Burundi. À partir de la semaine prochaine, nous aussi au Burundi guhera mu ndwiza natwe mu Burundi tuba dufise ingoro ntoya ya Papa Basilique Mineure mu Gifaransa. Ni ingingo yari yafashwe na Papa François iza kwemezwa na Papa Leon 14. Ni ukuvuga ko aha y'u Burundi iyo ngoro hazoba ari hehe ni Mugera. Ni ukuvuga ko uwo munyamabanga wa leta azoba aje gushikiriza ku mugaragaro iyo ngoro ya Papa. Iteka ridasanzwe birerekana ubunararibonye bwa Eklezia Katolika mu Burundi. Mu masengero yose ari mu Burundi Mugera izo bibaye isengero ya Papa itongo ryiwe ariko akarishira mu minwe ya diocese nkuru ya Gitega kugira ikurikirana ibikorwa byayo. Bisigura ko Papa afise isengero ryiwe i Burundi n'agateka bikadusaba rero kwitanga bidasanzwe. En même temps, cela nous engage à beaucoup de responsabilités. Iyo ngingo y'ingoro ya Papa yashizwe ahabona kwigenekerezo rya 4 kuno kwezi kwa Myandagaro ishikirijwe na Cardinale Michael Sezini ajejwe igisata c'iterambere no gufatana mu nda i Vatikano hari mu rugendo yarimwo mu Burundi. Abanyagihugu barahurira umuyaga nkuba ku rugomero rwa Kayongozi muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza barahumurizwa n'ishira hamwe Jetra ryari ryakoze ugo rugomero k'umuyaga nkuba ugiye kuboneka vuba. Ni mu gihe ugo rugomero rwari rumaze ukwezi kose rutariko ruratanga umuyaga nkuba kubera ko rwari rwabomotse. Barutazaro Miburo aratubwira ivy'iyo nkuru.
abo banyagihugu bahumurizwa n'ishirahamwe Jetra nabo mu bice vya zone ya Kayongozi, Gasenyi, Busoro, Mubavu hamwe na Nyakayi zo muri komine Ruyigi barahurira umuyaga nkuba ku rugomero rwa Kayongozi. Amakuru dukura ngaho mu Kayongozi nuko icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka Busesia Nkeshimana ari kumwe n'umuyobozi w'ikigo ABR Eric Mparimana kijejwe gukurikirana umuyaga nkuba mu gihugu hagati barishikiye kugo rugomero kuraba ingene vyifashe. Abo bategetsi bagiye bamenyesheje yuko ico kibazo bagikurikiranira hafi, bakavuga ko icatumye ugo rugomero rubomoka ari uko ishirahamwe ryarukoze rudashizemo amafera beto. Abo barongozi bakaba bagiye bategetse iryo shirahamwe gusanura ugo rugomero ku buryo bukomeye kandi bunyaruka. Ishirahamwe Jetra risanzwe ririko rirasanura ugo rugomero rikaba ryarijeje abanyagihugu bo muri iyo micungararo ko mu mpera z'ukwezi k'umunani umuyaga nkuba uzoba wabonetse. Abanyagihugu bo muri iyo micungararo bakaba bari bamaze hafi ukwezi kurenga batagira umuyaga nkuba. Ugo rugomero rwa Kayongozi rukaba rwatanguye gutanga umuyaga nkuba kuva mu mwaka w'2014. Tuje mu by'impunzi, indwi irenga iraheze atabikorwa biriko birarangurwa mu ikambi ya Kakuma iri mu gihugu ca Kenya. Imvo nuko bamwe mu mpunzi n'ubu boba baranse ko igikorwa cyo kubaha imfashanyo babanje kubacamwe imigwi kija mu ngiro. Imiryango itari mike ikaba rero ibangamiwe n'inzara mu gihe n'iminsi yo gutorera ko ibifungurwa yarenganye. David Claude Mbana nayo aradushikana aho mu ikambi ya Kakuma. Aho mwikambi ya Kakuma abakozi b'amashirahamwe atandukanye bahakorera bamaze indwi irenga badatonda ku kazi. Isoko ryacu mu mpunzi z'abarundi rimenyesha ko ivyo vyatanguye kwibonekeza kuva havugiwe ko impunzi zigiye kuronswa imfashanyo ari uko zigabuwe mu migwi. Ivyo abatari bake biyamirije, hakaba harabaye n'imyiyerekano yahitanye abashika kuri 2 mu mpunzi zo muri iyo kambi. Ntangiza mu nkambi icyo tubona gusa n'uruja n'uruza rw'abasirikare n'abapolisi abasanzwe baja gupanga inja kugira ngo bitegure kuzopfokeza ku munsi n'ibyo binga riheze ni kuvuga ku munsi wa gatatu no ku wa kane no ku wa gatanu baragiye kugira ngo bapange aho resheni bapfokerera. Abakuru bo muri WFP barabangira ati mureke nta bikorwa bihari n'umutahe. Rero ca kwiyumvira ko byatewe n'uko nabo bashobora kuba baragize ubwoba kuko bavuga ati hamwe tupangishije inja bagapfokera bamwe bashobora kuhaturira nk'uko baturiye mu nkambi ya Karboeri. Muri kino gihe kubera iyo ngorane abatari bake mu mpunzi barabangamiwe n'inzara, abanyeshure nabo bakaba batariko bariga nk'uko bibandanya kuvugwa n'isoko ryacu. Umva rero mwikambi ya Kakuma uhereye Kakuma 1 Kakuma 3 reshe nurumva ko itashobotse cyangwa itashoboka kubera ivyo bibazo. Inzara irarembeje abantu, ubukene burarembeje abantu, amashuri ntariko bariga, abana ntibakoze ibibazo. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka abarongoye iyo kambi ya Kakuma kugira bagire ico bashikirije kuri izo ngorane zivugwa muri iyo kambi ya Kakuma. David Claude Mbana nayo. Uyu rero ni wa mwanya w'ikiganiro ubahuka. Uno munsi tuza kurabira hamwe ico abakurikiranira hafi ivy'indero mu Burundi basaba leta n'abajejwe indero kugira ingorane ziri mu mashure zitoregwa inyishu. Narirya hasigaye ukwezi kumwe ngo umwaka w'ishure w'2025 ushira 2026 utangure. Ikiganiro ubahuka twagiteguriwe na Dinye Karondo. Ubahuka. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze banywanyi ba RPA mu kiganiro ubahuka cyo kuri no wa gatanu Nyandagaro umwaka wa 2025. Ubukene bw'intebe mu mashuri na cyane mu mashuri shingiro hamwe n'inyubako zitakuje bisabwa ni bimwe mu bibazo bihanze abanyeshuri bo mu Burundi haraheze imyaka itari mike. Ubushikanganje bw'indero bukaba bwaratanguje isekeza kugira ntihagire umwana n'umwe asubira kwiga yicaye nabi, ico bise mu Gifaransa campagne zero enfant mal assis. Mu gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo umwaka w'ishure 2025 ushira 2026
2026 utangure mu kiganiro giheruka twari twarabiye hamwe uko ibintu byifashe ku rubuga n'ingaruka ku bana biga mu buryo budashemeye na rijya ribo benshi mu Burundi. Uyu munsi abatumire bacu baratubwira uko babona ikibazo c'ikena ry'intebe cotorega umuti n'akamo batera leta n'abajeje indero mu Burundi. Abatumire bacu badufasha kuremesha kino kiganiro ni Charles Nditije nonosoye ivyigwa bijanye n'inyifato hamwe n'inyigisho psychopedagogue mu Gifaransa, Arsène Arakaza arongoye ikigo cishinze guteza imbere indero y'ugwaruka CREDEJ, hamwe n'umupfasoni Erari Nibizi umuhinga kwa ninaribonye mu bijanye n'indero mu Burundi. Ikiganiro ubahuka mukaba mugira mu gishikirizwe na jewe Dinye Karondo Kazi. Vumera nakari ibiganiro byawe biyagiye abanyagihugu bagona. Ndasubiye kubaramutsa. Haraheze imyaka itari mike ibonekeza ikibazo c'ubukene bw'intebe mu mashure, aho hari abana biga bicaye hasi. Naho hasigaye ukwezi kumwe ngo umwaka w'ishure 2025 ushira 2026 utangure. Arsène Arakaza arongoye ikigo CREDEJ amenyesha ko ubu icihuta ari gushiraho umugwi uri mu bavyeyi, abaserukira sendika z'abigisha hamwe n'abavuye mu bushikiranganje bw'indero bakarabira hamwe ingene botorera inyishu ikibazo c'intebe n'ibindi. Ubushikiranganje nibushireho umugwi barundi bawumenye ugendere amashuri ushike babone ibibazo byose bihari na cyane ikibazo c'intebe, hanyuma bemere banakorane n'ababikurikirana, yaba amashira hamwe, yaba amakomite y'abavyeyi, yaba abaserukira barimu, kuko ivyo bibazo birazwi no kugomba kunyegeza umwotsi inzira ikwirasha. Hanyuma ikindi twebwe tubona nuko vy'ukuri uwo mushikiranganje yoshira habona abo bantu avuga ko basubije amafaranga mu kigega c'amakomine mu gihe ico kibazo nubo kibandanya kihari, kuko igituma tuvuga yuko ari imvugo z'akamaramaza nuko naho uwo mushikiranganje avuka mu ntara ya Rutana, twebwe muri CREDEJ twashize ahabona nk'ishuri aho abanyeshuri bataronka aho bandikira, bisigura yuko nukuri ikibazo c'intebe n'ivyo bariko baravuga harimo ibijanye n'ibiturire biteye n'ubwoba, harimo ugushaka kuke kwa leta, harimo gukingira ikibaba abantu bamwe bisigura yuko ubushikiranganje bubizi. Twebwe rero basaba na cyane umukuru w'igihugu niyo vy'ukuri azosubira imbere y'abarundi mu 2027 yogerageza akerekana ico ariko arakorera abavyeyi. Ko twakurikanye neza nuko dusanga hari abanyeshuri bahevye amashuri kubera ingene bariko bariga, ibitigiri ugasanga biguma vyongera, abanyeshuri babona yuko ingene bariko bariga bidashobora gutuma bamenya ubumenyi, bagashabona yuko ishuri ataco rimaze. Ivyo rero ni ingaruka mbi zo gufata mene guco gisata c'indero bigahera mu bushikiranganje bigashika mu makomine. Kandi twe turabona mu gihe ubushikiranganje budashobora gushiraho uwo mugwi wigenga ushobora kuzoshira habona abari ivyo biturire niba vy'ukuri bihari, abatanze amasoko atariyo arimwe amanyanga, abazoba batatanze ibitigiri vy'ukuri vy'ibibazo bihari vy'intebe zibuze, abadatanga amaraporo aho yaterezwa gutangwa. Ivyo bintu uwo mugwi w'ubushikiranganje ugashobora kubishira ahabona, hanyuma abanyagihugu bakabimenya, abavyeyi bakabimenya. Turamaze kubona yuko ubunye ikibazo c'amakomite y'abavyeyi umenga ntaco kikimaze, kubera ko abantu bafata izo ngingo nyene za politiki. Turasavye ko hategerezwa kubaho urunani rudasanzwe hagati y'abaserukira abavyeyi, abaserukira amasendika y'abigisha hamwe na komisiyo ivuye mu bushikiranganje kugira ngo bashobore gukorana bashire ahabona ico kibazo. Kubwahera ari nibizi umuti w'ingorane z'ubukene bw'intebe uragoye kuboneka kubera ko abari bajeje gutora inyishu nibo nyene bagaruka bakavyonona kubera intwaro mbi irangwa mu gihugu. Inyishu yo gukosora ikibazo c'intebe mu mashuri ntiyoroshe gutora kubera bene kubikora nibo bene kuvyonona. Ingorane zihari, intebe zirakenye ariko ntizikenye kubera ari ingorane z'umwanya mutoya. Ingorane zabaye zavuye kwiringanizwa ribi cane ry'amashuri, vyavuye ku ntwaro mbi ko mwiringanizwa ryo kwigisha, kubaka amashuri, imigambi ijanye no kubaka amashuri no kuyiha ivyankenerwa yakozwe igihugu. Aho rero iryo ringanizwa ribi ry'amashure ntivyoroshe ko rikosorwa buno nyene, ko ibintu byinshi barabishize mu ngiro batabifitiye uburyo. Umuntu aribaza ati none ivyo vyagiye mu ngiro bidafitiye uburyo barabihagarike, babigenze gute? Hariyo abanyeshuri basubiza inyuma ntibiheza ngo biborohere. Ica kabiri kijanye n'intwaro mbi icerekeye ubutunzi bw'igihugu. Ubutunzi bw'igihugu ntibusabikanwa uko vyategerezwa kugenda. Mu bisanzwe ubutunzi bategerezwa kubusa
babusabikanya bakurikije imigambi y'igihugu ariko ubu babusabikanya bakurikije umwe wese mu bategetsi. Usanga rero ubutunzi bwinshi bwiziziwe n'abantu bari hejuru bakaba bafise ibintu vy'umurengera bimwe bumva ngo kurundarundanya, hanyuma ku muntu ubona hembwa umushahara usanzwe ugasanga afise ibintu bikwegana, afise ubutunzi burengeye kandi ubwo butunzi bwari gusabukanywa mu migambi y'igihugu. Ugasanga bene gutorwa canke kugenwa kugira batunganiriza abarundi nibo bigaburira, nibo bihereza imbere yo gusabikanya mu barundi biciye mu migambi y'igihugu nk'amashure, kwa muganga n'ibindi. Ugasanga nibo bashiraho ivy'amasoko, amashirahamwe aronka amasoko aba yukubaka, aba yutanga intebe mu mashure. Ugasanga ababijejwe kubitunganiriza no kubicungera nibo baronka ayo masoko, ugasanga harimo ibiturire birengeye, bene kubikora ugasanga ntaco baronka, bene kubikorerwa ari banyeshure ariyo mashure ugasanga ntaco baronka. Urumva rero hari ibibazo cane cane bihagaze ku ntwaro, kwiringanizwa ribi ryo kubaka amashure, kwiringanizwa ribi ryo gutanga amasoko, kwiringanizwa ribi ry'amatungo y'igihugu, kandi ababikoze ntibahana. Umuntu aravye muri uku kwezi kumwe uwo mugambi bavuga ngo ntihagire umwana n'umwe asubira kwiga yicaye nabi, ni ukuvuga kwicara nabi, ni ukuvuga kutaba afise intebe, kuvuga ko aba bicaranye ari benshi mu ntebe imwe. Aho rero mu kwezi kumwe sinubabesha ntibishoboka ko vyaba vyatorewe inyishu, ntibishobora gutorerwa umuti kubera yuko ikibazo kijanye n'ubunyonyezi bw'amatungo ya leta mu kwezi kumwe ntibishoboka. Ikibazo kijanye no guteganya no gushira mu ngiro imigambi ya leta mu kwezi kumwe ntibishoboka. Charles Nditije nawe nyene avuga ko mu kwezi kumwe ico kibazo bitoshoboka ko gitorerwa umuti kuko amafaranga yo kugura izo ntebe yamaze kwibwa. Agasaba abarongoye Burundi kwikubita agashi bagahindura ingendo bakagarukira igihugu camunzwe n'intwaro mbi. Sinibaza yuko kwezi kumwe gukwiye gushaka ariga niko kubuze, kuko bazi imyaka 20 ataco bakora ari basinda bibazwa. Sinibaza yuko bazo kwikubita agashi kwezi kumwe izo ntebe zikaba zabonetse ko amafaranga yaramaze kunyuruzwa yaribwe. Abayariye abayibye barazwi mukandi banazi ko atawo bakorako, naho yabishuza mu kwezi kumwe ndiyo baraboneka. Muno tera abarundi kana bari ku butegetsi nuko bohindura ingendo bakamenya yuko igihugu atari icana. Bavuga mu kirindi bati uvumwa na benshi ugateba ugatuta, niba hagarike abarundi bararushe bararambiwe. Twarabonye ivyandiko hirya no hino mu gihugu biyamiriza CNDD-FDD batitemba temba, n'ikimenyetso c'uko agahinda, ububabare, umwiheburo abarundi bafise ari mwinshi cane, kandi ntisibyo nkuko bakunda kubivuga. Sabatavuga rumwe na leta nabo muri CNDD-FDD n'imbonera ko nazo zirimo barabona yuko atakigenda, bamerewe nabi kuko ubuzima buguma buzimba, ibyankenerwa ntiboneke, abantu bagahembwa amafaranga y'indica ndikize. Harageze rero ko bahindura ingendo nimba bitarenganye. Ivyo rero birababaje n'agahinda, mugabo notera kamo yuko abarundi batugiye gura ndamvura idari bagiye hamwe bagahata iyo twaro mbi ya CNDD-FDD, bagasaba n'amakungu n'akarere bati ibintu ntakigenda ubagondoza bakemera akabigana kugira ngo habe intwaro yumvika ko nabo bose subiza ibintu mu buryo. Berari Nibizi nayibonye mu bijanye n'indero atera kama asaba leta gusubizaho intwaro bereye kugira imigambi yo kubaka amashure igende neza, gutunganya neza itangwa ry'amasoko, gutyo amashuri aronka ivyankenerwa harimwo n'izo ntebe. Ico jewe nobatera ko akamo nosaba ababijejwe kandi cane cane n'abanyagihugu bene vyo ari bo bene kwibwa yuko bohimiriza abo batorwa nabo bagenwa kugira babasubize ivyabo. Nuko rero bogarukana ubutunzi bw'igihugu, umuntu wese agakoresha uburyo ahabwa n'amategeko, ubutunzi bunyuranye n'amategeko, ubutunzi burengeye buri mu bantu ubona yuko babukuye mu busuma bugasubizwa mu migambi ya leta, mu mashure, mu buvuzi no mu kugaburira abanyagihugu, rimwe n'ubworozi. Bosubira kugabanganya ubutunzi bw'igihugu bugasubiraho bwategerezwa kuja. Uca wumva yuko bisaba yuko hagaruka intwaro nziza, ubutungane bugakora igikorwa cabwo, bagahana bene kubikora, bakabakura mu mabanga bagashira mu mabanga abantu bubaha itunga rusange. Ico ni kimwe, kuko niho boronka uburyo
bushobora kuja mu migambi. Ica kabiri bakaca basubira rero bakirukanga karonka ayo mafaranga agakora ico yategerezwa gukora, aho bavuga ngo amafaranga yasubijwe mu kigega ca leta, ariko beneyo aribo banyeshuri aribo banyagihugu ntibaheze ngo bayabone mu bikorwa vya leta. Yego nibasubire babikore uko bategerezwa kubikora, nimba hari uburyo bafise kandi ubwo buryo babukoreshe neza, barabe imigambi idashobora gukorwa babe barayibangira, barabe nyamba babikora bahera mu mashuri ya kangahe, namba bahera mu makomuna yahe, abe ariko babigenza. Ntibafate ivyo bintu vy'ikivunga ngo barahaye ibintu abantu mu majambo mu vyiyumviro kugira biyamamaze, ariko ikintu nyamukuru gikomeye no gusubizaho intwaro ibereye mu kuringaniza imigambi ya leta, no kuringaniza imigambi yo kubaka ishure, hama no mu kugabanganya neza ubutunzi bw'igihugu, amashure akaronka ivyankenerwa. Ico nico ushobora kubahanura, ariko bakaraba ibikorwa muri iki gihe nk'ivyo gutanga intebe, kugira ringaniza amasoko ya leta, bakayaha abantu b'ubuntu kandi bakamenya ingene babishuza, ingene babakurikirana. Ndakunda RPA kubera ari ijwi ry'abanyagihugu. Arsene Arakaza serukira Credeje atera kamo abashinga amateka baheruka gutorwa kugendera abanyagihugu bashobore kubavugira ibibazo biri mu mashuri, babishire mu bibazo vyihutirwa bazotangura kwigako mu nama nshinga amateka. hanyuma twebwe saba n'amaradiyo akiri mu Burundi ashobora gutohoza ko yogendera amashuri, agashobora gushira ahabona naho tuzi ko ari iterabwoba, agashobora gushira ahabona ikibazo gisanzwe kihari kijaye n'intebe, bagashobora kubiha ubwo bushikanganye niba vy'ukuri amafaranga bashize muri ico gisata, amakuru y'abanyagihugu yategezwa gutuma ubwo bushikanganye nabwo bushika kuri tere bukava mu biro basanzwe barimo, niba vy'ukuri adakwiye, nibaza ko icyo coco gishikirizwa inama nshingamateka. Ikindi naco gikomeye turasaba abashinga amateka avuka muri izo ntara, nukuri nibikubita gashi nibagendera abanyagihugu, nibaza nico kibazo c'intebe n'ibikoresho mu nama nshinga amateka, nibagende mu banyagihugu babatoye mu ntara bakomokamo, kugira ngo bashobore kubeshuza, bavugira abanyagihugu, bavugira abavyeyi, bashobore kubeshuza uko kwidigadiga ko bajejwe indero, niba vy'ukuri bumva ko batowe n'abo banyagihugu, kuko bobo bafitaniye imigenderanire n'ababatoye kandi bashobora kubavugira, kandi bagatuma inama nshinga amateka ico kibazo igishira mu bibazo vyihuta, mu bibazo bazotangura kuvugana ko mu gihe inama nshingamateka izoba iriko irakora. Twebwe tukasaba yuko muri Credeje n'amasendika y'abigisha nyene yova mu gacerere akerekana impungenge, akerekana n'intambamye zihari mu mashuri, kugira ngo ko bigende ko ariko kose ntibasubire kubesha abarundi ko ibibazo hariho amaprograma canke imvugo canke vyo bariko barakora, mu gihe tubona neza yuko ikibazo kibandanse mu bijanye n'amashuri. Nino ngaha duciye dusozera ikiganiro ubahuka cyo kuri uwa gatanu Myandagaro umwaka wa 2025. Ikiganiro cyari gishimikiye hanini ku kiringo cy'ukwezi kumwe gusigaye umwaka w'ishure mushasha 2025 ushira 2026 utangure, uko batumire bacu babona ikibazo c'ikena ry'intebe cotorega umuti n'akamo batera leta n'abajeje indero mu Burundi. Ndashimiye cyane abatumire ku vyiyumviro bashikirije, ndashimira namwe mwese mwabiteza abiri. Kuri mikro mwari kumwe na Dinye Karondo, mugira amahoro iwanyu naho ubutaha. Ubahuka. Nuko rero bakunzi ba RPA, ni hano dusozereye amakuru yo kuri no wa gatanu Myandagaro umwaka wa 2025. Ngire ko nshimira mwebwe mwari muduteze yompi, bakenuye kandi abo twafashanije kuyatororokanya hamwe n'abatumye amajwi abashikira. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Niyungeko, ndabike banuye ndabifuriza amahoro ahiwanyu.